Amagenekezo ya 17 ntwarante nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye urongoye urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, akaba ryari n'irya mbere ashitse mu gihugu c'u Burundi kuva agenwe muri ayo mabanga. Uwo mwubahwa Moussa Faki Mahamat yarakeje cane n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mbono afise ku gihugu igaragara cane cane ku bikorwa vy'iterambere bikorwa na leta y'u Burundi, ku kigoro ko gutsimbataza intwari ibereye, kurwanya ibiturire n'ibindi, bene ku ntambwe igihugu c'u Burundi kigezeko mu gutsimbataza amahoro, aho yiboneye yuko amahoro asasagaye mu Burundi. Aranakeza cane avuga ati utumbere igihugu c'u Burundi nico gifata iya mbere mu kuja gusahiriza ibindi bihugu mu bikorwa vyo kugarukana umutekano. Baragarutse cane kuri ico kibazo c'umutekano muri rusange muri Afrika, haba mu bindi bihugu nka Somalia n'ibindi, na cane cane ku kibazo c'umutekano muri aka karere k'ubuseruko mu gihugu giharanira intwari ibereye ya Congo RDC, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko yasavye cane yuko ubumwe bwa Afrika bwoshigikira inteko zo mu karere ziri muri Congo kugira ngo zifashe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro biciye mu kigega c'amahoro c'ubumwe bwa Afrika, le Fonds pour la Paix. Baraganiye cane kandi kucerekeye ikibazo c'ugwaruka, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashinze intahe ingene igihugu c'u Burundi kiho kiratera imbere kubera ugwaruka biciye mu migambi myinshi, haba umugambi payeje, haba amakoperative ugwaruka rurimwo, haba ingene gwitwararika cane ibikorwa vy'iterambere, eka bikanatuma n'amahoro atsimbatara, kuko iyo ugwaruka rutari mu bikorwa usanga kenshi rwajuragijwe. Rero yaremeye yuko azotanga n'integuro y'ibikorwa n'imigambi yokorwa n'ibindi bihugu, kuko murazi yuko aho inama iheruka kuba ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika yajeje umukuru w'igihugu c'u Burundi kurongora umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano. Muri iyo ntumbero rero azoshikiriza icegeranyo canke integuro c'imigambi n'ibindi bihugu vyo kwisunga bifatiye akarorero ku gihugu c'u Burundi, aho tubona yuko ivyamwa vyamaze gutangura kwibonekeza.